Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka mweranda. Muri irya minsi Yesu yari yirukanye ishetani ngo ive mu muntu w'ikiragi. Mugabo bamwe mu baraho bagira bati yirukana amashetani kubwa Beelzebul umwami w'amashetani. Abandi nabo kugira ngo bamugeze bamubwira bati twereke ikimenyetso kivuye mu ijuru. We rero yarazi ivyo biyumvira ababwira ati ubwami bwose budashira hamwe buzohona amazu nayo agwaneko. Ko mugize ngo nirukana amashetani kubwa Beelzebul, none shetani niyo abiri kwirigwanya ubwami bwayo buzorama bute? Ngasangwa nanje nirukana amashetani kubwa Beelzebul, abana banyu bayirukanisha iki? Nico gituma bazobabera bonyene abacamanza. Yamara ngasangwa nirukana amashetani ku bubasha bw'Imana, ubwami bw'Imana bwabashikiriye. Iyo umugabo akomeye ari n'umuheto akararira urugo rwiwe, ivyiwe ntakibikakaza. Ariko haramutse haje uwo musumvya inguvu akamutsinda, aca mwaka wa muheto yari yishimiye kandi ivyo yamwambuye agaca bitanga. Uwo tudashize hamwe aranyanka, uwo twimburira kubiri nawe arasesagura. Iyo shetani y'ibiterasoni ivuye mu muntu, irayerera mu bunoge ironderaho yoruhukira, ariko ntihabone. Iraheza rero ikavuga iti nza kwisubirira mu nzu yanje navuyemo. Igarutse isanga ata nkomakomyi, isukuye kandi isikuye. Ikagenda rero kuzana ibindi bishetani ndwi birusha ububi, byinjiye bikayigumamwo, maze bikunyuka ububi bwa wa muntu bukaruta ubwo hambere. Ni ijambo ry'Umukama. Ugisomwa ca mbere turi mu buhanuzi bwa Yoeli. Uyu muhanuzi murumvise yuko mu majambo adushikirije uyu munsi adutumirirana cane cane ukwigaya, ukwibabaza, ukwisonzesha, kugira ngo dusubire guhamagara ubuntu n'imbabazi z'Imana ku buzima bwacu. Batumenyesha yuko igihe yashikiriza ubuhanuzi hoba hari harateye icago, canke inzige zatera zikarya imirima, inzara igatera, gushika naho ngo n'abantu badashobora kuronka ingene bashikana mu ngoro y'Imana. Umukama agaca mucako agatumirira igihugu cose kwicyorora, kwibabaza no kwisubirako, kugira ngo igihe ciza kize iwabo, ayo mahano abaveko. Nivyo ntawoca ashoka afata yuko amahano yose aguye ku muntu canke aguye ku bantu biba biva ku bicumuro vyabo, ko biba bifatanye bukwi na bukwi n'ibicumuro vyabo. Mugabo naho bitoba bifatanye bukwi na bukwi n'ivyo tuba twakoze, amahano atuguye ko igihe adukanguye akadutuma tubona aho turi hatameze neza, tugaheza tukigaya, tukigarura, turaheza tukayagabanya canke tukayakuraho. Nugira nti rero uyu muhanuzi aradufasha kugira ngo ibintu vyose vy'amahano bishobora kutugwako vy'ivyago ntibirengane nk'ukumenga ntibidusubije mu kuri muri twebwe. Naho bitoba bifatanye bukwi na bukwi bisigurwa n'ibibi tuba turimwo, ariko biradukangura tukibuka tuti aya mahano atuguye ko inyuma mu bishobora kubabaza ku mubiri, hariho ayandi ariko arica umutima wacu. Hariho ayandi ashobora kwica umutima wacu kandi akawutwara amazima yongo. Kuko nk'uko tubibona mu buzima bw'umuntu,
birashobora gushika umuntu nivyo akagwa mu cyaha, bere n'icyaha kigoye. Ariko bugikiza kugora nuko umuntu ashobora kwimenyera muri ivyo vyaha, ashobora kwimenyera muri ivyo vyaha kandi ari mu buzima ubona umenga ari mu vy'Imana. Ico rero kiragoye, ko no kuvuga yuko shetani ibigutereye aho wokiriye, ikaguterera mu gisabisho nyene, ugasenga ibintu kibera mu vy'Imana nk'uko umenga nta nico wumva ufise. Ico bita mu gifaransa une conscience cautérisée, kaguma ubona umenga jewe ni sawa, bimeze neza, ndahagaze dinyema, abandi nibo babi, nibo bacumura, genda kwa pati birahabiregesha. Ico rero ni ikintu kibi, ni naco gituma mbere no mu kwihana, mu gutumirira ubutumwa bwo kwisubirako no kwihana, nkumvise ahantu ahera uyu muhanuzi. Ntiyahereye ku bandi, yahereye ku basaserdoti. Nk'abasaserdoti mwe, nimukenyera amagunira murire, namwe bakorezi b'uruhimbi nimuvuze amaruru. Agaca agenda rero no ku yindi migwi y'abantu. Hari ahantu hoho atumirira ngo n'ibikoko babisonzesha, kugira ngo bigaragaze yuko dushaka ko umukama atunagurira ubuzima bwose, kuko burya nuko tutabimenya igicumuro cacu kirababaza n'isi. Ivyo biti ngaho burya iyo biciye ko hari ibicumuro bikunuka ko biravyumva, kuko bihumeka kumwe n'umuntu n'ibinyabuzima. Muramaze kumva ego, kuko burya ubuzima burafatanye. Nico gituma nk'umuntu kubera kutazirikana neza urukundo rw'Imana n'ingene Imana yamuremeye ivyiza, harageze igihe ushobora gusanga umuntu umenga yiyumvira iterambere ryiwe asiganwa naryo, kandi abona umenga Imana ntacikimubwiye, agasanga ariko aronona ubuzima bumukikuje, ubuzima Imana nyene yaduteretsemwo, agasanga ariko aronona iyi nzu rusangi, nk'uko Papa Francisco bidusigaranye ko ijambo ryiza, kagira ati ubuzima dutuyemwo ni nk'inzu rusange. Ushaka gusanga rero abantu kubera gusakuranwa ubuzima, kugomba ibintu vy'iterambere nogira ntiri ricukura cyane, rigakoresha cyane ubutunzi bw'isi gushikaho umuntu asigara afatwa mu kintu cyo gusanga umenga arya dahaga, agasanga ariko aronona isi. Hari iyindi mvugo Papa Francisco yadusigiye, ugasanga umuntu ari muri muco twita culture du déchet. Iyo nayo ishika kure, kubera yuko umutima w'umuntu ushobora kugira ahantu ukorera ku bintu vy'akayabagu karenza, afise ama appétit sensitif adasanzwe aba ari muri we, naya nyene usanga n'abanyemara, abantu b'abadandaji bakorerako. Sinzi kumurana muri iki gihe ntibazo gukorera nk'ikintu kimara imyaka 10 kigikomeye, bagukoreye igikomeye gusha gukora nk'ikimaze umwaka umwe, imyaka 2 3 kugira ngo usubire ku isoko, kamana kayabagu umwanya wose. Haguma haza utuntu dushasha. Hano mwarambwira nti ndashanda bahanure, genda mwibere ruguru, atabintu byo mu gisagara guma mubona, ko biguma bivugiramo akayabagu, nawe atamaroveni ufise ngume wisorora ivyo bintu ushaka vyose. Hariho abantu ushaka gusanga hajyabayeho neza, batekanye kudusumbye. Mbe mu gisagara amatara yaho n'amazi yaho yiyo dusa neza, mugabo wamanura uhagarara, kuko haguma haza utuntu dushasha, kabona karato k'umuntu uti najewe, wana gahuzu gashasha najewe, agatelefone gashasha kaje, uko umwaka utasha genda kuri Google baguma banonsa amaversion mashasha ndakaronke, ugaca wamusanga umenga umuntu ntiyumva neza umudiho utekanye yogendera ko neza,
imbere y'Imana no mu gukoresha ibintu by'ubuzima. Ugaca usanga rero n'isi iriko iraduhinduka. Isi iriko iraduhinduka. Cyo gituma igihe n'umuntu ahindutse akameranira neza n'abandi, akameranira neza n'Imana, nibi byose bidukikuje by'ibiremwa biraboneraho kandi bigace mubanira neza. Gusinze umuntu yigeze kubipima, tera ibitegwa bibiri, kimwe akaza arakivugira ko umuhezagira nezerewe, ikindi akama yagitumbereye yashishwe yarunguriwe agitukagura akivumagura. Ico yamahezagira kirakura neza, kiramera neza. Ico yamahezagira kirakura kiramera neza. Ico yamavumagura haragira igihe kiruma. Yagagabo ndi birumva bitubamo. Ibinyabuzima bihumeka umwuka umwe w'abazima w'ibizima, ivyo vyose Imana yahaye ubuzima. Ari naco gituma umuntu mu gushobora gusanga yasamaye agaheza ntiyame abona yuko ibintu bimuhindutse nabi muri nosi bimusubiza mutima wiwe, naho utagira uti babifatanye ko zaefe, mugabo bikubwira biti subira neza mu mutima wawe, niho hari inyishu. Subira neza mu bwenge bwawe, hariho inyishu. Subira neza, urashobora gutora inzira yo kugira ngo ivyo vyago ubigabanye canke ubihagarike, naho bitaba bifatanye bukwi na bukwi. Ivyo bintu muravyumva? Nk'ibi bintu turiko turaca mu gihugu cacu, ukabona yuko ubuzima butera busubira inyuma, buzimba, butwononekarana, cyategerezwa kudutera ikibazo cyo gusubira mu mutima wacu. Ubwo jeho ko ndumwe afatanye n'ubu buzima turimwo, ubwo nta hantu noba nkamira mu coze ibyago bitugwamwo, kuko Imana iburaho ifatira muri jewe kugira ngo ikize igihugu, ikize umuryango wacu, umuryango w'abasaserdoti, umuryango w'abebeye Imana, umuryango umuhari umuki, ikintu cyose duhuriramo. Burya ubwiza bwacu n'ubukomezi bwacu buhagaze ku bwiza bw'imitima yacu, imizirikanyi yacu n'ubukomezi biri mu mutima wacu. Ahandi ho turihenda, kuko ibindi byose ni iby'umwanya muto, ni iby'umwanya muto. Iri jambo rero turyumve neza, ingene dutegerezwa kwama tuzigama umutima wicyorora, umutima wihana, umutima utareka ngo umenyera ikibi. Kumenyera ikibi haragera igihe kikakubera nka anestesi. Uzi kubona umuntu bateye anestesi? Nageze guca ahantu bariko barabaga umuntu w'umugabo yaragwaye umenga diabete. Gwaye diabete biragora na hypertension ikaze, biragora ingene bamutera anestesi. Baca bamubaga yumva, byari bigoye kurinda. Naje nahavuye mvaho hantu ndomoka, naho ndi patini nigirisha ngo ndarinda ububabare, nahavuye nomoka. Kuno umugabo muzimuzi ko yari umuntu w'igikota, yiyumva yiyemera kumwavuga, bamucishije ko icuma kibaga kigakerera igufa. Bano bantu bagwaye diabete hari guzo ubona batangura kuza barabacino kuguru, kumva indura koma. Ufite ibintu biragoye. Biragoye kurinda. Cyo gituma hari abaganga bamwe usanga Imana iba yarahaye izindi ngabiramo. Biragoye kurinda. Kwari kugira ngo n'ubundi duheze tumenye yuko ubuzima bwacu, igihe twemeye tukazigama uko kwigaya, bituma ibibi bitatwarikamwo, ngusange harageze igihe bitubera, haragira igihe kibi kamenga kikubereye nka anestesi. Anestesi nako ndavuga rero, iyo bayiguteye ntabo baye namwe wumva, naho tukuboko mu mariki nta na kimwe wumva, uza kuvyumva ari kwiguhezemo. Gusaba rero kugira ngo iri jambo ryo kwigayo Mukama tubwiye aciye mu kanwa k'umuhanuzi wiwe rituzigamemwo, ridutumire uyu munsi gusaba ingabirano
y'ukwama twigaya, ukwigaya guhoza ko, ukwigaya kujana no guhinduka kwa buri mwanya, kugira ngo tugume muco tutagikoresha mw'imvugo uyu munsi, imvugo ya kera, tugume mu nema yeza, inema ituma umukama igihaji wacu aronka hafatira. Nico gituma abantu mutigaya, mutirega mukuri, muramadanje public, murabangamiye isi mutabizi, kuko mwakimira ivyaha, twakimira ivyaha, tukaba abantu bari anestesia umutima, tugakora ibibi tutumva umenga hari ikibi turiko turakora, tukaruhisha abandi. Ni nkuko kandi n'abantu bashobora, kuko nabivuze yuko shetani birashobora gushika ikaguterera ku rubuga rwaho wokirira. Murumvise nkaha muri inkuru nziza ingene shetani yateye nk'aba bantu b'abafarizayo, abantu b'abakuru, babona yuko umenga kuko aribo bategeka mu vy'Imana, babona umenga ntibakeneye kwigaya. Yesu akirukana shetani yaribangamiye umuntu, akaronka ubuzima bwiza, hakaboneka icamwa ciza, ariko bo kubera kwa kuntu bisigura badashaka kwigaya, ico kimenyetso Yesu akoze ntikinyengetera imizirikanye n'imitima yabo ngo kibatera ikibazo cy'uko nabo kumbure atahantu baba bakamira mu coze shetani, baca bamutuka ngo yirukana amashetani ku bwa Beelzebul. Nta kintu kibabaza nk'ico, ugasanga uri kuragirira neza abantu, bo bakabisigura nabi, bakakomekera ko umutima mubi wari kurondera kubagirira neza. Birababaza cyane. Yesu arazi neza ko bamututse, kandi arazi ko ari umwana w'Imana. Niho ubonera umwana w'Imana hari yamafise maîtrise na lucidité. Baramututse, ndazi ko yaba ari nk'umwe muri twe gucugira uti hinge nkenyere rero ndakwambarire, ndakwerurire naye ndagutuke, ndakugira iyondo. Soko tuja tugira afise aho niho ubonera ubukomeza. Nibaza yuko umenga gukomera kwa mu guca batumunwa bagatama jambo, ukavuga ibintu ku mugoroba w'umunsi bigaruka bikagutera ikibazo uti ujye hari jewe. Yesu nk'ufise maîtrise y'Imana muri we, ahubwo akaba raisonna, akabumvisha. Tigerageza mugaruke dans la raison simple, ubwenge busanzwe. Erega shetani nayo yashaka kubaka ubwami bwayo, yashaka kubaka ibikomeye, none iri kwirigwanya. Ahubwo mubibonemwe yuko ubwami bw'Imana bwabashikiriye, muga ko bagira bati twebwe turi très digne, ni twe turongoye ivy'Imana, wewe uza kutwigisha ibiki? Twebwe jije ndumwibutsa Imana w'isamirizi w'ibizana bi kimwera muri radio mayirazi imyaka ndahakoze ubutumwa je n'Imana turazi na Bikira Mariya n'umugenzi. Ivi vyuzanye ngani biki? Akantu kubwishime shetani kakunigira hari indani. Jewe cendo mubikira birambiye mwora, ndamaze no guhimbaza yubile imyaka 25 burundu, ndayijyamanye imyaka myinshi, ndicyatosha pare. Jewe ndi umuntu wo mu mushaha wa Yezu, rigaro umuntu ashobora kuyenda ati je nama mu mushaha wa Yezu. Tugabe ugaca usanga anestesi y'ikibi yaragutwaye uko, canke kubera ibibi personnel ukoreramwo vyiwawe, canke ibibi musangiye n'abandi benshi, canke n'igihe kibi kirashobora kudutuma tutumva neza ikibi cacu. Nk'ubu nk'uwaranguye ibitoro ku mafaranga y'ukuri agaca atwara mu bibuni, ntabona ko ariko aracumura ku Mana, abona umenga niko bimeze muri iki gihe. Ntazi ko ariko aranyikiza ubuzima bw'abantu benshi. Niyo namaze kubona yuko ibitoro vyimukiye mu bibuni. Nta jisigaye nca ku mastation, nta mastation gitanga ibitoro. Bigahimba bakanatunyoma rimwe ngo bariko baratangariye, wagenda ugasanga na gihana. Ejo wasimba kwisoko ugasanga ibintu vyaduze, kuko byose birafatanya, ubuzima burafatanya. Nk'uyo kubera yuko abona ati bon bose niko bagenda, none jeho nanje niko urarunze, ariko
hariho umuntu utumye igiciro kimudugirako, kandi ejo uzobibazwa mu bandi. Hari umunsi w'Imana, mwumvise uyu munsi Imana yavuze mu kanwa ka Yoweri. Suko Imana igomba guterurwa, mugabo n'umunsi waho, n'umunsi w'intsinzi y'ineza. Kandi ntumenya aho izira. Hariho iyi ntsinzi y'ineza iziraza mu gihe cyayo, mugabo hariho umunsi w'intsinzi y'ineza ya nyuma, intsinzi ya nyuma, amwe tuvuga mu kwemera ngo Yesu azohindukira aje gucira urubanza abazima n'abapfuye. Mugabo imbere yuko dushika hariya, hari umunsi uzuraza hagati mu minsi y'ubuzima bw'abantu, ineza ikigobotora inabi. Ni hamwe baca baca umugani mu Kirundi, guheza kugoka ngo ibigori aho bizokwerera waragotse amenyo yose warayahunguriye, uzohekenya akagori gute? Nitumenyera ikibi nko kumenga niyo mode de vie, niyo style de vie, nibwo buryo bwo kubaho, ngo hagere igihe kidusinzirize, kibaye nk'icyaducumisa urucancugo batakivayo, kandi imbabazi z'Imana zikiri ngaho, kandi dushobora kuvyuka tukayigobotera. Umunsi w'Imana ukaza udusanga twosanganira Imana igasesekaza umugisha wayi wacu. Reka kumenyera ikibi. Ijambo ry'Imana nicyo ritubwira, reka kumenyera ikibi gushikaho n'icyiza gikozwe udasubira kucumva, ukacitirira ikibi. Nk'uko kwaba bantu bafata ibyiza Yesu ariko arakora bakavyitirira, kuko bamaze gusinzirira mu kibi. Nubundi buryo Yesu agombye kubabwira ati, mwebwe mufise amashetani akomeye cyane. Tugire Kristo. Amashetani akomeye sajya kumbure agorana, turiko turasenga yiyarura, twavuga ngo mwaramutse Mariya, ukazamubivuze nayo ngo na jewe ni mundamutse. Ayo ni mato. Hariya yandi atavuga vuvye ari ngaho muri twebwe twicayemo y'amacakubiri y'inzigo, hamwe uheza kumva ijambo ry'Imana ukabona Imana, mugabo gacagendera ngo barabesha, ngo ndakubwira ndaguye imitwe. Maze kubona umuntu ariko aragupanga mu kibi, banza kakwihereranya. Mwebwe niho mcakenge barabamara ibintu bene ivyo, ugasanga uri kurabiba ibintu by'ubucafu mu mitima y'abantu. Uriya muntu arakubesha, muri Radio Maria ndamuzi, ngo ndakubwira, akagusuka mwagapfungu umutima mubi. Bene ayo mashetani yarakaze, ntiyiyarura. Bene murashaka kuvuga ibisabisho ugasanga ari imperturbable. Hari n'umuntu yigeze kuvuga ati, mbega ni kubera iki iyo turiko turasenga ibisabisho byakomeye? Yigeze kubaza ikibazo n'umupatiri, gasanga abantu bafise amashetani yiyarura, niba abantu bato bato yivya agatoki canke yagiye ku mupfumu, muga abantu bivye igihugu ibifaranga byinshi, usanze bicaye hajya imbere mu bidiva nta ukoma, bose bari imperturbable. Burya ajya ni yakomeye canke hari hayandi atavuga yicaye hajya. Nene bo ku muganga umwe yigeze kwakira umuvyeyi atwaye umwana we kwa muganga yamize igikoroti. Ati, muganga umwana wanje arapfuye yamize igikoroti. Ngo humura muvyeyi, turazi ngaha abakuru bamiragura ibikoroti byinshi by'igihugu mugabo batarapfa, titekana n'uyu wawe arakira. Ugamashetani akomeye najya yiyarura, ntayandi ushobora gusanga yinyegeje mu costume, yinyegeje mu biki, kandi akaguma aboneka ko ari dinye, mugabo hari ibintu by'umwijima akoreramo. Yesu akagira ati, hari hayirukanwa agakoma indura akavamwo, mugari hayandi arimwe umutima mubi wo kudashaka kubona ineza ngo ayiti neza, inabi ayiti nabi. Inabi ikozwe nawe abona ko ari neza, ineza ikozwe n'abandi akabona ko ari nabi. Ayo mashitani ni mabi gose, kuko ahindura abantu muri mentalite n'ubwenge, akabasuka mwagapfungu, ntibaye bacumva ineza y'Imana hiri. Kandi hari abantu dutegereza kugaba. Mwumvise yuko uyu muhanuzi ahera ku bantu bari imbere. Abantu turi imbere turagowe, tuzo kubitwa nyinshi, kuko ibi ukora uretse ko vyica wewe, harano Yesu bivuga, bigutuma utwara urufunguruzo guko abandi bokira.
kandi ugasanga ivyo ukora binyengetereza umuzirikanyi mubi, ugacika umurandaranda, ngo umweru uvi bukuru ugakwira hose, nkuko n'umwijima uva mu bakuru ukarandarandarira mu bandi bose. Dusaba Mukama kugira ngo twamane iyo nema yo kwigaya ituma ikibi kitaba umurandarandi wacu, utuma ikibi tutakimenyera ngo twisange dusigaye twita iciza ikibi, ikibi iciza, ahubwo twamane umutima utonganutse, Imana ije iwacu ikisanga